Africa Live, Africa Plus nzako mumeze neza nishenge na Giselle nkabandikwe n'undi mutumye adasanzwe urabibona araberewe cyane twagira tumwakire abibwire abamenyesha akazina kiwe aca tubwira n'ibindi bimugize byinshi gusa uko jewe no bivuga karibu cyane murakoze cyane akazina yakora tukwikirana kugira ngo batumenye ku mazina bandita Pascal Ebenezer yego nkabasanzwe senga muri Aririmba Truth Church yaza Paris abasanzwe muri bwibazamana murumva neza yuko asanzwe ari umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza mana uno musi tugira tugaruke ku gikorwa ciwe asanzwe akora mu gukorera Imana yatubwiye ko ahimbaza Imana biciye muri kuririmba mbega Pascal maze gukora indirimbo zingana gute canke usanzwe uri muri chorale canke tugira ubuzima bwa Pascal bijanye no kuririmba ku bijanye no kuririmba navuga yuko ntabwo ndi muri chorale ariko sanga mfise indirimbo zishika kuri zine n'iyindi nasubiyemo mu gitabo kantike nizo ndimo ndagushira habona hariho zimaze gushira habona hariho urumwizigirwa hariho anayajua hariho unastahili hariho ineza yawe niyo yindi ya kantike nayise wasubiyemo yitwa gute ndagukunze gose mbega Pascal yatanguye kuririmba ryari nijyari yumvise vraiment bavuga ati je kuri nduvumenga ndafise ikintu notanga biciye mu ndirimbo ubwa mbere niho nagiye numva nyine ndazikunda zose indirimbo nakunda indirimbo zose nakunda kuzikoresha nakunda kuja muri chorale aho ngeze numva nyine ndoshobora kuja muri chorale ariko maze kugira muri 2019 niho nagiye kumenya yuko Imana ashize muri jewe si cyo kwicarikana ariko nico kugaragaza kugira ngo gifashe benshi niho naciye igihe kimwe ndavye ivyo Imana yakoze ndavye aho yankuye ndavye ukuntu yatanze umwana wawe w'ikinege ku bwacu kugira ngo ntidupfe rubi ariko turonke ubuzima budashira ndaraba ivyo byose Imana yakoze ndabakeneye n'inzo bicisha hehe kugira ngo nshobore kugaragaza ubwo bukuru nshobore kugaragaza ubwo rukundo yadukunze niyo naciye mpitamo igihe kimwe mw'ijoro rimwe naciye numva mfise indoto kiri kumwe na Israel mbonye niho yaciye atangura kuririmba muri iyo ndoto tukiri muri iyo ndoto nyene iyo ndirimbo ko niho numva ariko arimba ubuzima bwanjye bya bindi nyene nashaka kuzovuga nibyo yagiye kuririmba muri iyo ndirimbo rero muri iyo ndoto nyene niho indirimbo yaciye isohoka nkiri muri iyo ndoto indirimbo yasohotse ico gihe bayitwa gute iyo ndirimbo yasohotse yari ijya ineza yawe yari ineza yawe niyo yasohotse muri iyo ndoto nyene niho mu nyuma naciye numvishwa yuko igikorwa Imana yashize muri jewe si cyo kwicarikana ariko nico gushikana kure nico kugaragaza kugira ngo basi ubutumwa bwiza bugere kure abazokwa kimwami Yesu amwakeshiye mu bikorwa umwami ariko arankoresha watubwiye yuko uravye aho Imana yagukuye kuntu Imana yagiye irakora ku buzima bwawe vyatumye wumva yuko ushobora kugaragaza ubukuru bwayo bicishije mu ndirimbo Pascal ndagusaba ikintu ushobora kudushigira intavuga ati iki kintu vy'ukuri jewe ndabiravye ndabona yuko nta nkomezi zanje zirimo ndabona yuko iyo abarije ndabikora simba narashitse hano hantu utushingira intahe n'undi ariko arabikurikirana ashovuga ati by'ukuri bino bintu nanje ndabibona canke urabizi mu buzima tubayeho gutandukanye dushingira intahe kugira ngo twumve by'ukuri ibintu ukora avuga ko ari mu biboneye n'amaso ukikora korera ndashima Imana ko niko navuga ijya ineza yawe ni mu gihe narindi ahantu nakora akazi ko mu nzu akazi ko mu nzu niho nakora ibintu byose bambwiye ariko ntibashobora kumfata nk'uko byari biteze kuko bafata kandi ibintu byose nashoboye kubikora niho mu gatondo byutse bavuga ati ibintu kutabikora ko mbona urakuze ni kubera ko udakora ibintu nk'ibi ngibi ariko icyo gihe bikantwara ahantu niyumvira ni gute nabayeho ni gute nagiye ku isi kuko nabona ukuntu bafata ntibyari bikwiriye ko bagwiye kubaho niho nashobora kugenda ahantu mu nzu nk'iyugarana ariko sinarira kwa kundi ngo umuvenye n'amosozi cyangwa ahubwo naje ngaho nkumva nyine amosozi ariko araza yari buri gahe ndavuga ngo amosozi y'ubuga batebaja mu nzu
yari gaho ndibaza ko yatembaje mu nda yatembaje mu nda gusa yarayaso icana nuko norira gusa nyine ngo shobora kubyumva rero maze kugenda uko nonibaza hari indirimbo ya Kamikazi nahora numviriza kenshi niyo yashifasha imwe batereka kurira kuko ivyo ubona ni by'akanya gato ivyo rero ndabibamwo harageragera ako kazi karahera ko mu nzu rero camba umuntu ungaho nyene bibarabara yani nta wo kuba nari mfise nta cyo gufungwa nari mfise ahantu hose nashobora kugenda kwa roko nyamba mvuye mu Gatumba nakora mu Gatumba nashobora kuja gufungura ngiye mu Kamenge n'amaguru uva mu Gatumba ugiye gufungura mu Kamenge ngenda gufungura mvuye mu Gatumba ngenda mu Kamenge aho wafungura kwande wari ufise ahantu ufungura canke waragenda ivyo tubwira ngo ushobore kuronka ngaho ufungura gusa vya bindi ugenda utazi programme ngaho nagenda uko twatuvanye n'umuntu abakora akazi ko mu nzu niyo yashobora kungaburira akama saa sita nkafungura ariko nashobora gushika kandi mu Gatumba byako byo kurya byagiye bavanye n'urugendo wafasha wabonye Imana yakugiriye neza gute igukora mu byo bintu gute nihe uvuga ati by'ukuri narabonye Imana ngeze aha hantu ishino vuga ku byo bintu niho naciye ngera ahantu nkora akazi ngaha mu Nyakabiga ko mu nzu nyene ndakora akazi haciye iminsi mike naciye mbona abantu nakorera barabagatolika rero maze kwa ngo ubuzima cyambwira ati ujye rero kuko dimashe ntibyakunda ko senga bacambwira ati rero hariho ubupapuro bandika muri gatolika ubuntu ubwanditse cyane bakabusengera bakabuturira ibintu nk'ivyo nivyo rero nanditse ndasaba ikintu kibati ndashaka uzongeze kure mvuga ineza yawe ndashaka kandi ushoboze kunshira ahantu senga nkuko bikwiriye wongere umpindurira akazi rero mu bintu bitatu ikintu cyatanguye kuza n'igiki ni hamwe natanguye kuronka ahantu sengera maze kwaronka canumva nyene hahandi nyene nasaba nisezerano basi dishitse ico gihe rero no nace nakiri umwami Yesu niho nace bya bindi byose bitangura kuguruka aho no musine wakiri umwami Yesu aho ndi hose aho ngeze ubu ngubu ubuzima bwanjye no batiko bwatangwa igihe nakiri umwami Yesu niyo ntango y'ubuzima nasho igihe umaze wakiri umwami Yesu maze nakiri umwami Yesu namwakire muri 2019 niho nashoboye kumwakira ubuzima bwanjye burashobora guhinduka buja ku murongo haba ako kazi ndahindurirwa haba akazi nkora ubu ngubu ni misezerano yagize basi novuga ati uti nico Imana yari yarakuvuze ko nico Imana yagaragaje mu byo nasabye rero ubu ngubu ndabyishimiye niho naciye mvuga ati ya ndirimbo ya mbere ndayita ineza yako byari ibintu nasezeranye ibintu navuga ati Imana uzongeze kure mvuga ineza yawe ucurashika aho uvuga ati by'ukuri no munsi Pascal ahantu hari akarashima Imana ariko avuga ati by'ukuri ineza yawe narayibonye badushishiriza ko kugira ngo n'utayumvise ashobora kugira novuga gute kuyumvira ashobora kuyumvira ko yumve yuko akeneye kuja kwiraba kuri YouTube yiwe naza kiriko ashoboye kubaho ariko arayinjoyinga ishobore kumukorera nkuko nawe yagukoreye Unaebadilisha majina unastahili unaebadilisha historia unastahili niwe muumbaji wa mbingu na dunia unastahili tena niwe unaepana uzima unastahili nzahora shima ineza yawe nzahora shima ineza yawe y'ibyo wakoze y'ibyo wakoze
nzahora nshima ineza yawe, nzahora nshima ineza yawe y'ivyo wakoze, y'ivyo wakoze. Urumva ko ni indirimbo imeze neza cane, ni indirimbo z'umuntu ari mu mashimwe. Mbega Pascal, hari ikintu ngomba kukubaza, nk'umuntu yumva ari ahantu yihevye, ahantu yumva ananiwe, aka kanya ni kihe kintu womubwira? Nk'umuntu yoba yaraciye mu bibabaje, nk'umuntu yoba yaraciye mu mwanya wo kuba wenyene, ni kihe kintu womubwira? Ico nomubwira nuko hariho indirimbo ibisobanura neza nanditse yitwa anayajua. Ndi mu gihe uba uri ahantu wihevye, uba uri ahantu utabona inzira, uvuga ati ibintu je nzobivamo gute, ariko hariho amajambo aca avuga ati arabizi ivyo umuntu acamwo, aho umuntu yifuza gushika Imana irahabona, kuko iyo umaze kuvuga ko ibizi, ivyo birema ihumure muri wewe, birema kumva utuje, kuko Imana imaze kumenya ivy'iwawe, nta kindi kiba gisigaye, ahubwo kiba gihaye nuko uba mu mashimwe, uba mu kugaragaza, mu kubaho ico Imana ishaka ku buzima bwawe, ko imaze kugira ko ibizi, nta kundi gukekeranya, nta kundi gukekeranya ushobora kubamo, kuko nova ko kumenya Imana nico kintu ca mbere nasanze cyo gikeneye mu buzima bw'umuntu. Niyo ntango y'ikintu cyose umuntu aba yifuza, niyo ntango hano. Yego ni byiza, umuntu arafise intego nyinshi, arafise ivyo yiyumvira gushikaho, arafise aho agomba kugera, ariko kumenya Imana nico kintu ca mbere nasanze arico gikeneye mu buzima bw'umuntu. Hari umuntu ari ahantu avuga ati by'ukuri je ndafise inyota yo kumenya Imana, ndumva nshaka kumenya bikwiye, ariko ugasanga ari ahantu ntari ndavuga gute, ntari karigishwa, ntari karamenya, sivyo? Kandi mugabo arafise inyota. Ni iki wamuhamagarira? Kino muhamagarira nuko ntacike intege, ntacike intege. Ona nasanze ubuntu buherekeza umuntu ahantu ariko araja mu nzira nziza, ni nabwo bugaruka bukamugarura yagiye mu nzira itariyo. Ni uvuga ko uwo muntu afise inyota, ntacike intege, ariko abandanye ari ugusenga, abandanye aja gusenga, kuko uko abandanye yumva ijambo niko ribandanye rimuhindura, maze agashika rimukorera, maze agashika no kuri ca kindi yifuza. Hamwe ati amasigaye ibibazo byaginze gute, ni rya jambo yahora yumva buri munsi ryamuhinduye, ni rya jambo yahora yumva buri munsi ryamukoreye kugeza haba muri ca kindi yifuza kera. Yanomutumira yuko yoguma abandanya ari gusenga, kumva ijambo, ivyo bizomufasha kuba ari kuba ahantu yifuza ubu ngubu. Ego, urakoze cyane. Hama ikindi kibazo ca nyuma, ubu Pascal ariko akora gute mu muziki wo guhimbaza Imana? Mbega biramworohera iyo agiye gukora indirimbo? Ni izihe challenge ahura nazo ubu yakiriye umwami Yesu? Mbega kurya bishika ku baririmba izi ndirimbo twita idisi canke iki, wewe biragushikira, bigenda gute? So ivyo uko nkora ubu ngubu, sinuba ko ari ibintu bishobora kumfatira cyangwa ngo bigire ngo bigenze nabi ko yanakoze iki. Oya, haba mu kazi nkora ndashobora kubibangikanya bigakunda, Imana yashoboza, kuko sanzwe nkuranga nyene muri ville ibintu bya Madrid. Ivyo bingivyo ndayifatanya bigakunda, umwami Yesu arashoboza kugira ngo ishobore gukora iyo mirimo yose ibangikanye, kuko kuba nkora aka kazi ko muri salo no kuba mpimbaza nta hantu bitandukanye. Birashobora kuba bitandukanye ko ukuntu bigaragara, ariko byose ndabifisemo ndabifisemo intego imwe. Uko nkora kugira ngo uko mpimbaza Imana kugira ngo benshi baze ku mwami, kugira uko mpimbaza kandi kugira ngo benshi bakire, nuko navyo nkoresha no mu kazi kanje nkora ka misi yose. Rero kubw'ibyo ngivyo ntabwo
nta cyane numvuga ati zirancamo cyangwa biratuma byo ncika intege byo tuma ncika intege birahari ariko ikintu kintera inguvu nico mbona nico nizeye kandi mbona ko ivyo byora batu kubwubwiza Imana yashize imbere kubwubwiza Yesu yashize imbere bwatumye yihanganira imibabaro yose nanjye rero kubwo ico Imana yashize imbere nico nizeye ngenda mbona ivyo bituma nihanganira ico ngenda mbona ivyo ngenda mpura navyo ko birahari ariko ico mpanze amaso Yesu Kristo abana yashoboza kurengana ivyo babishobora ku mbega Pascal afise management oya na management ukora wenyene haraje nyene ariho abandi bashaka kumufata nyene bantere bafata mu mugongo bashikira bafasha bagushigikira twongera tubabwira rero aho mushobora gukura ibikorwa vyiwe sido bimuvugira reka bibibwirire kari ngaha so bashaka kubisanga kuri YouTube bashaka kwandika Pascal Ebenezer bashaka kugenda kuri Instagram na nyine bashaka kwandika Pascal Ebenezer no kuri Facebook na nyine Pascal Ebenezer no kuri TikTok ni Pascal Ebenezer bashaka kubisanga bubisigaye turi no kuri Spotify hose ego urakoze cyane ushimire nta jambo ubwira ariko batukwikirana rya nyuma cino barangiriza ko nuko Umwami Yesu arabakunda ijambo barangirizaho urakunzwe cyane gose katumushimire Pascal Ebenezer bandanye mumukurikirana ku mbuga ziwe natwebwe mubandanye mudukurikirana tuguma tubazanira abantu babazanira ibintu bigira akamaro ibintu bimeze neza murakoze cyane Africa Live Africa Plus